bakunzi bande yo Gospel TV turabaha ikaze twongera tubahana mwiriwe mu kiganiro impano yanje usanzwe akibaha ni Fabrice Ndakenguruki ubwo rero amaze kumenyera uno munsi dufite abashitsi badasanzwe bamwe nyene musanzwe muzi bamwe mwakuze mubona abandi nabo bariko bavuka babasangaho ubwo nyene nabanyene icyo ryanje muko turameze neza muranyihanganira munyemerere utangure twakira wa mbere karibu cyane mushiki wacu Mwakoze cyane. Yego. Kugira ngo abakunzi bacu bakumenye batahura utaranivuga n'izina utangure ducishize ko nakaririmba. Gato yagusa kariko koze. Okay. Yavuze ngo wizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanje sinzomaramara. Yavuze ngo wizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe sinzomaramara. Ubwo ndizera ataranivuga n'izina mwamaze kumumenya ntaco babwira nta kibazo n'abatarakuze bari kumenya. Bon nitwa Eden Banga niyo mazina yanje yego karibu cyane hariya naho umusore mwiza cyane sinzi bakiri umusore murakoze n'umusore karibu cyane akarimbo kanyu akarimbo kacu kamwe gusa kariho kose nyene kugira n'abana nyene bakuru iyi neza yawe barabimbaza iby'ubuntu bwawe ntagahebuza uzuye imbabazi n'urukundo n'abatakuzi bamenye yuko ineza yawe ihoraho. ndicabona kibyo ukora cyobo ndicabona kibyo ukora nawe wabeshe. Uti ntawe wabeshe nta no wahevye ni indirimbo ya Edin Diana bwo mwamaze kumva ntitwibatora namuvuga no umuntu muri no misi ariko arabisha bigacika ariko munyemerere kandi no nyenda bakire muri studio zande Gospel TV. Mwakoze cyane. Nawe Edi karibu cyane. Merci beaucoup. Yego uno munsi tuyihoganira ku ndirimbo bise Urisa ni indirimbo bakoranye na Edin Diana hamwe na Eden Banga ubunye mumvuka amazina nyene ari sawa. Eden Banga Edi ubwo murumva ko ibintu bimeze neza cyane Imana yarabahuje baza tuzanira indirimbo nziza bise Urisa irimwo ivuga butumwa rikomeye cyane ariko no munsi nkeneye kumenya Eden Diana indirimbo kuki mwayise Urisa kubera niyo titre twaronse après guheza kuyandika twabonye koko twita Urisa. Imana irisa mu byo ikora mu cyo iri nta kintu kandi nta muntu numwe ameze nkayo rero umbije indirimbo umenye igituma twayise Urisa. Ni indirimbo numvisemo amajambo akomeye cyane sinzi umwanya mayifatiye mu gusenga ariko ni indirimbo yashitse ku mitima y'abantu. Edi Diana nako Eden Banga amazina araza kunshanga mu abantu Eden Banga kubera iki wahise mu gukorana na Diana reka nze ndavuga gutyo. Jenny waza yuko gukorana nawe si shwana gize ahubwo nta shwana nifise yo kudakorana nawe kubera ko ni bivanye n'ukuntu ubugenzi dufitaniye ubucuti dufitaniye antuka indirimbo ukuntu yaje ni indirimbo twahawe turi hamwe twe turasenga ubwo rero ntabwo nigeze ngenda ngo ndamurondere ngo urumva rero ngo ubu ngo tugomba twicare ngo twandike indirimbo canke ngo wewe ngo ndondere ngo tugomba tugire indirimbo ahubwo ni wa muntu mushobora guhura mukaganira ijambo ry'Imana mugasenga and then mukiri muri ibyo bihe Imana ikabindirimba. So rero ntiyabinsabye nanjye sinabimusabye donc
byahuriranye nyene muri mwisanze mu mwuka nyene Imana yarabarongoye mubyisangamo nyene ego hama mbandanije nyene Edeni Banga ni indirimbo urisa yasohotse menga zari tariki 5 sinibuka neza mugabo iramaze kurabwa bikwiye vraiment indimi ikirakurikirwa kandi cyane ariko abantu bari bajije ati ni Edeni Banga tutigeze tubona ariko arasohora donc wewe atayisize kuma navuga ati atayimenyekanishije ku rubuga rwe rwa YouTube canke atayisohoye mugabo ni kibazo abantu benshi bibajije gupostinga irya ndirimbo urisa ndetse sinzi no kuri YouTube canke Facebook byo babivuze iki kuri iyo ndirimbo bon icambere kuri YouTube indirimbo iyo muyikoranye n'umuntu ahategeza kubaho umwe mu decide ko ari wayishirako kuko na jewe hariho indirimbo zindi tuzokorana na Eddie maybe hariho niyo twakoranye yindi kandi izoza kuri channel yanje yarumva rero indirimbo igiye gusohoka yanyu nyene of course kuko urumva umugenzi wanje dukorana indirimbo nyinshi so rero kubijyanye naho yagiye kuri YouTube nibaza ko ari shwa twagize ko ija kuri YouTube yiyo channel yiyo hanyuma bon jewe novuga sina abantu baravuga ukuntu babona ibintu ariko umuntu utamubajije rezo ntashobora kuyimenya igituma ibyo bintu byarabaye hama jewe narayipostinze nubwo nayipostinze neba narayipostinze kuri Facebook yanje kandi Facebook yanje yaragize n'ikibazo hariho page yanje bahakinze ntari mfise ko access rero kuko ariyo yari izwi n'abantu benshi urumva bayirondeye ko bakayibura bacabona ko ntayipostinze alors que ndafise yindi page meruka gukreya nshasha itaramenyekana umva bacutangura bushasha kandi voilà iyo nari mfise ubwa yari ifise abantu bashika nko kuri 10000 mugabo ubu iyo mfise iracari kuri 2k donc urumva ni difference itandukanye nashobora kuromarka ko nayipostinze canke nayipostinze ya gusa bon numva ta mpamvu yotuma ntayipostinga kandi naremeye ko tuyikora nokuri birumvikana abantu benshi bafise ico kibazo benshi baranambajije ati none irya ndirimbo kubera iki ya Edinze yanayisohora Edeni Banga ntagire na reaction ntoya yo kumvuga ngo basi ngo na posting ni photo basi kuri YouTube yarayigize nivyo benshi bagiye bibaza sire kandi hayiragize yarabigize hari abantu bimba banyaruka ku yaje nanje hari abantu babimbagije nawe ndabizi baraye kubajije ni benshi cyane baje ni indirimbo rero Edindeana wanabitoye nagwamvuga Edeni Banga one Edindeana ni indirimbo urisa yagiye gusohorwa mu gihe cyari gikuyaho imbere hariho n'indirimbo nyinshi zeho zirasohoka zaba Dorote n'abandi yasohotse mu gihe indirimbo nyinshi zari muri vibe zo gusohoka ari nyinshi cyane ni kubera kimwe yahisemo gusa kuyisohora kijya gihe mutahisemo kuyisohora nyuma yaho nzi icyo kuvuga bo je ndafise ndibaza atari jewe n'abandi buri muntu wese arafise calendrier ariko agenderako hama ego je yo mbonye hariyo abandi bariko barakora nk'ubu tugize cover y'umunsi kanaka nkaca mbona n'ubundi niwo munsi yagize kenshi ndahindura mugabo je mvuge ko kuri sister Dorote yara indirimbo yo yagize cover uno munsi ayisohorejo je cover yanje ari mazini semeni iri kiratembe sinzi n'abandi bavuze mugabo antuka twese nibaza ko mission ari imwe dukeneye ikintu kimwe dukeneye ko abantu bumva Kristo mu byo tuvuga byose mu byo tugira byose rero nta mpamvu nimwe yo bihari umengo sinzi ko ariko byagaragaye ariko impamvu kugira ngo twirukanganane ko tuba tugomba ko iki bagifatira umwanya kijya bagifatira umwanya biba ari byiza rero je ndafise calendrier ndiko ndagenderako nimba mwarayirabye neza kuva umwaka utanguye buri uko amezi abiri aheze ndasohora indirimbo ndafise album yose icabona ni album yose rero kandi ndafise indirimbo zitari muri album icabona zakozwe ziko zirakogwa numva sino stopinga ntegezwa kubandanya nkora na cyane bakunzi bande Gospel TV ubwo mwamumvise ni Edindeana turi kumwe na Edeni Banga
amazina nyine nabwiye yuko ameze neza cyane batuzana indirimbo urisa nayo ikaba iri kuri YouTube mugende muyikurikirana mwandike ndi Edi ndibaza nuko nyese ni henze ndi Edi okay muyikurikirane mugende mugire subscribe na share na like na comment kugira ngo mubashe kubashigikira abarundi bacu ni impano zacu twe nitutabashigikira nabandi bazobashigikira soko none tumenyesha ko na video igiye kuza muri indwi cyangwa video ya urisa ha wana utuzanira bishaje okay inyuma y'indirimbo urisa nta yindi ndirimbo mwamimirije gusohora ubu vuba paraporo iyo namuse Deni Banga yuko indirimbo mwimirije gusohora donc muzosohora donc mwamuri kumwe mwimirije gusohora ya Eden nkuko yabivuze Eden ni umusista wanje kuva kera yaje kuvukira Ngozi kuva tarazina yamye ari umugenzi rero akuzi Bujumbura yari amatabya y'amavuta navuga ati wa Mwedeni w'Ingozi yaje no kweri kandi rero nakunda yarabana n'umugenzi wanje cyane kandi Karine Kabanga na mugenzi wiwe kandi ni naho iyo ndirimbo cyangwa n'izindi zivukira kenshi ndagenda kumuraba abafise gitari wiwe je ndavuza nawe aravuza donc bica byoroha cyane gose ko imyanya myinshi tuge umwanya wacu mwinshi tumara tuvugana ibintu dukunda ni kuririmba gusoma ijambo ibintu byose byerekeye umuntu akijijwe kwa so indirimbo naho nyene zivukira ngiye no kumuraba yindi twanditse kuri piano yarafise igipiano ngo nigera abona instrument iwabo Deni Banga aravuza gitari aha mwigisha okay Chomera gitari uca muri rya ndi murisa no musini twabiteguye ikora byanga ora gitari ngaho iri murisa aravuza kandi na piano mengo yariko arayiga ico giye kweri cyo turandika niyo ndirimbo ndumva ni ibintu dushaka kubwira ngo niyo ndirimbo ya nyuma canke iki kubera ko mbona turi korale mugabo nyene Imana iduhishuriye ikintu kubwihanga ryayo turagitanga nyene kugishira ahagaragara kikagenda kigahezagira no kuri nuko kandi turashimye cyane ubwo rero kugira abantu ntibagira amakenga y'indirimbo urisa mashaka kwicisha ko gato kugira ngo bayumve imbere ngo nja mu bindi mu mpere ndina Deni Banga aravuze ego okay nacho je nari mfise gitari umusika yandi nacho ngo yase ndamufatira hano ara karibu cyane isi yuzura ubwiza bwawe abo waremye bamenye ko atayindi Mana ikwiye gusengwa atari wewe isi yuzura ubwiza bwawe abo waremye bamenye ko atayindi Mana ikwiye gusengwa atari wowe yawe urakwiye yawe nawubanye nawe yawe urakwiye yawe nawubanye nawe mu bwenge mu nkomezi mu bikorwa nawubanye nawe urisa uragaheta Mana utiyenda ntuhindagurika mu bwenge mu nkomezi mu bikorwa nawubanye nawe urisa uragaheta Mana utiyenda ntuhindagurika ati uri yawe ntuhindagurika uragaheta uri byose nyene ntawe bivuga ngo abiheze
ubwo niyo mana yacu nyine ikwiye gushimwe, ikwiye gutazigwa, ibereye byose. Niyo mpamvu aba baririmbyi izi mpano zacu zibana ziduha ijambo ry'Imana bicishije mu ndirimbo. Muzere tubashigikire, tutabashigikiye nababwiye nta wundi muntu azobashigikira. Ubwo ni twebwe nyine n'abarundi, ni twebwe aba journaliste, ni twebwe abene gihugu, ni twebwe abatwara igihugu, ni twe nyine tuzobashigikira n'abanyamahanga bose. Ubwo hatabaye twebwe abaririmbyi ntiboririmba kuko ntacyo bariko baratanga. Rero muze tubashigikire, mugende kuri channel zabo, yaba ya Eden Ibanga, ya Edi Ndeyana, mwandike Edi ndi Edi kuri YouTube, Ndedi mucamo na YouTube yiyo. Mugo nubwo narabonye nubwo bandika Edi Ndeyana barayibona. Yego mugende mubashigikire izi ndirimbo zacu zabo kuko ni zacu bazisohoze bazimaze kubizacu. Zibari gwacu zikiri ku rupapuro. Ubwo rero tubashigikire kabisa, tuba babandanye batera imbere kuko bateye imbere natwe n'iryo terambere ryacu, igihugu cacu kirahungabana n'ijambo ry'Imana gatera reje imbere cyane. Munyemerere rero simbire kwa Edi Ndeyana. Numvise hari igikorwa ugiye gushikiriza vuba cha event ndetse n'indirimbo nyinshi zigiye gusohoka. Umuntu adufite ibishasha byinshi, ndagusimbira ko nawe nakumvise no munsi ntimunyira. Iyo event witeguye ryari ndetse n'igihugu gishasha ugiye gusohora, tubyitege ryari, abarundi bakwitege ryari? Tafise evenement, by the way je ndiko ndigura ama evenement abiri uno mwaka utarahari. Mwaka umwe? Imana ninshoboza kabisa. Imana ninshoboza mu kumunani itariki 18 tuzohura ahantu turirimbane indirimbo zo mu gitabo gusa. Baita kantike, wokovu, kantike, indirimbo z'agakiza, biravana no kuntu ubyita. Ngabo evenement yitwa wokovu atmosphere. Ama no mu 12 tuzobamenyesha isango, mugabo atagihindutse ni itariki imwe z'ukwa 12. Tariki imwe. Yego. Nama evenement turasaba kudusengera, kudushigikira, kudufasha mu buryo butandukanye. Nimwabona afishe, nimwabona tubatumiye, muze musidukane niyo, muze duhimbaze Kristo. Atakirahindukiye evenement ntiramenyekana izobera. Ikibanza ntabwo kiramenyekana neza, mugabo muri nondwi ndibaza abantu imundwi zanako. Yego. Itariki ariko zaramaze kuba. Yego, ni 18 z'ukumunani ni itariki imwe z'ukwa 12. Okay, Eden Ibanga. Unadufite indirimbo minsi zasinze, nibyo? Navyumvisa niko birarengana mu ibarabara no barayivuga byo bari byo. Ziryoshe gute rero? Ego cyane muri iyi minsi ndiko ndagira ndategura gusohora indirimbo nyuma y'igihe kitari gito vyuma nasohora indirimbo ni mu gusohora indirimbo yitwa Ndahiriwe. Asha wari waribitse. Abantu bakurondera no kuri social media zose bakakubura, ahubwo bazotangarana kubonye na hano. Indirimbo ijambo gahisa yamamaye kabisa, acaranyika dihorera. Izindi zasohotse. Zasohotse mu nyuma gusa. Urukundo. Abone wewe, indirimbo ziryoshe. Ingorane rero nuko ataje amashusho media tumubona. Yaciye aje ahantu hari point ahantu kariza bati je mu ndindire ndi. Urazi ko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana hariho verse ivuga mu migani ngo icubahiro cy'umwami kiri mu guhisha, hanyuma icubahiro c'abaganwa kiri mu guhishura. Naho sobiza mwiki. Yaza ko cyo bandanya rero. Maybe that was a moment hari igihe cyo kugaragara cyane, hariho n'igihe kindi cyo gusohoka, hariho n'igihe cyo gutanga n'igihe cyo kwakira. Okay, aho naco bise ndenza ko wansinze sizubizamo. Okay, tubwire rero iyo ndirimbo igiye gusohoka vuba, izosohoka ryari, abantu bayitega umwanya ungana gute? Izomara amezi 8 cyangwa amezi 10 cyangwa kwezi kumwe cyangwa indwi imwe sadepo? Iyo ndirimbo sinda precisa neza date, ariko
uko biri kose kuno kwezi nigushobora guhera vraiment nigushobora guhera iyi ndirimbo idasohotse izoba muri iyi intervalle yo gushika le 19 le 20 juillet. ubwo murumva yuko dufise ibintu biriko biraza byinshi cyane tubande dutegura imitima yacu twakire icyo Imana yaduteguriye kuko bo barasohora ariko hariho icyo Imana iba yabitse muri ho bakigaragaza ico rero kiba gisohotse niryo jambo ry'Imana rero riryo ritugire iki riduhezagire rituremeshe ridushikana ahandi hantu mu kindi kirere nuko rero n'indirimbo witwa gute nitwa ndahiriwe niyo ndirimbo igiye gusohoka ya Eden Banga vuba n'indirimbo nyinshi za Eden Diana nazo zigiye gusohoka muvise na evenement 18 z'ukumunani ibihumbi muri ku kwezi nyene naho aho turabe twese tudasivye atanumwe acere munyemere ndabashimire ko mwatwitavye murakoze cyane nawe mwakoze kudutumira antuka n'umugisha kuba turonka ahantu dushobora kuvugira ibikorwa byacu komsa ibyo dukora ntibigume muri twebwe gusa ariko bishobore gushikira abakunzi bacu n'abanyu yego nukuri Yesu bahezagire namwe mwakoze kutwiyumvirako nawe Imana iguhezagire hari umunsi nzogukenera wenyene kuko uno munsi simbajeje bikwiye nzogukenera wenda kumara ndakubaze niwanyuzwe kugira ngo n'abarundi bamenye neza ahantu bari waranyikiye kabisa uko tutahura aha edinjya nawe nyene natwe tubashimira kigoro mwagize Gospel TV ndabashimiye kuba mwatwiyumviriye ibintu dukoreye muze mubandanye mubikorera n'abandi nkuko mwamye antuka hari ikintu kinini muri ko murafasha muri runo runganwe no mu ruzoza n'ugwahozeho ndabona kweri bose bariko barafashwa n'ibikorwa biko birabera nga Yesu abandanya bazigama abagure cyane gose muragize neza nuko Imana namwe bahezagire mwakoze kutwitaba guheba ivyo mwarimo byose sinzi imanza ibiki mukemera mukabiheba mukaza kudahukanya kanyu mukaza kubana natwe Imana ibamezagirire cyane amen bakunzi bande Gospel TV yari impano yanje mushikirizwa na Ndakenguke Fabrice nari kumwe n'abashitsi badasanzwe Eden Diana na Eden Banga mwumvise igikorwa urisa badushiriye ku mugaragaro mugende mugikurikirane kuri YouTube mwumvise ibikorwa Eden Diana yimirije evenement zo baro 18 z'ukumunani no mwaka nyene mwumvise indirimbo ndahiriwe ugiye gusohoka Eden Banga muze tubashigikire muri iyo misi yose tugiye kubana muri ivyo bikorwa muze tubashigikire tubatera intege kuja kuri YouTube ya mukabakurikirana kubatera intege kufata indirimbo ya mukarujezene kubatera intege ibintu byose bishoboka byose muze rutera intege impano zacu z'u Burundi munyemere ndabasezere ndababwiye tuzosubira mu kindi gihe tubazaniye abandi bashitsi